Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane yeje kudushikira muri aka gatondo ni inkuru y'umubabaro, inkuru iteye ubwoba ku magara y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, nyuma yuko rero mu ijoro ryakeye yaraye ntibuca bivanye nuko amagara yiwe yarashitse aho umwasi ashaka, aho nanone yashikanywe mu bitaro nanone Kira Hospital biherereye i Bujumbura nkuko amasoko yacu avyemeza, atambukanye nanone n'umutambukanyi wiwe Angel Ndayishimiye Ndayuba, nyuma yuko nanone bari kumwe n'igihanganye General Prime Niyongabo. Gushika ubu rero bikaba biriko biribazwa niba umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye woba ujemwo ivyo gupfa. Gushika ubu rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira, biravugwa yuko rero ryoba ari ryashano umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu misi yaheze twababwiye yuko yoba yarahawe ishano, abandi bakemeza yuko rero yoba ari ingwara y'igisukari yoba asanganywe nkuko amasoko yacu mu bitaro vya Kira Hospital avyemeza. Ariko nanone umwe mu bahinga mu vyerekeranye no gukurikirana amagara y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, ndabibutse yuko gushika ubu rero bivugwa yuko yoba yarishikiye nanone aho umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agwariye mu misi yaheze. Mwarumvirije yuko rero iyo muhinga bita nanone Dr. Theogene aturuka mu gihugu c'Ubwongereza yashikiriza yuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ubugwayi bwe nanone bufatiye ku mutima nkuko amasoko yacu muvuzi avyemeza. Reka rero tubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri umviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV, uherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri umviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi, mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu, abari nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abaherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, namwe mwese muherereye mu ntara zitandukanye z'igihugu turabaye ikaze. Umuvyeyi wacu abasenga musenge kuko ibintu biraje gukomera cyane muri aka gatondo, niho amakuru mabi cyane adushikiye. Bivuga yuko rero umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aremvye cyane atagikozwe umwanya ku mwanya turashobora gutangura ikigandaro nkuko mama Burundi abishikiriza. Gushika ubu rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye Ndayubaho nawe nyene yari yishikiye aho umugabo wiwe arembeye, bivanye n'amakuru dukura muri ivyo bitaro vya Kira Hospital biherereye i Bujumbura. Gushika ubu rero umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ategezwa kurungikwa mu bitaro nanone vya natwe turashoboye Karusi nkuko amasoko yacu avyemeza. Ndabibutse yuko rero ivyo bitaro navyo nyene umuhisi Perezida Petero Nkurunziza yacikaniyemwo nkuko amasoko yacu avyemeza. Ariko nanone dusubiye mu nyuma gato, ndabibutse yuko twari twarababwiye yuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nanone yoba yarahawe ishano ryavuye mu gihugu ca Kenya. Reka rero nsubire ndagukengurukiye cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone, kuri wowe utarabikora akaniko karyondo gusoma munsi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracona rakazujya nawe nyene upyonde ko, hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, gisata ca politike, umutekano n'agateka kazira muntu, mukatorezwa n'umugwa amenyesha amakuru umuhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu rero nimunyemerere ingingo nkuru tuzitangurire ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi. Turazifatira ku makuru avugwa nanone avuye mu bitaro vya Kira Hospital, aho umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye isaha z'ijoro zibiri vyavugwaga yuko rero aho yaciye akorokera hasi, bikavugwa yuko rero umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba nanone yikekwa yuko rero bamwe mu mugendanira ari bo nyene bayije gukora ibara, na cane ko atamwizerwa afise bivanye n'ingene yahemukiye abana b'u Burundi, na cane abasirikare b'u Burundi barungiswe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ndabibutse yuko rero iyo ngingo yashavuje abatari bakeyi nga mu gihugu cacu c'u Burundi, na cane ko biboneka yuko umwanya ku mwanya umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ikirashobora kumuhagarika umutima ntimwomenya iyo giturutse, bivanye nanone n'ingene yafata ingingo ikomeye cyane, nanone atabategetsi n'abakeyi bazi iyo ngingo
ingingo ikomeye cyane yo kurungika abasirikare b'u Burundi mu mbisho nk'uko bamwe mu basirikare nanone bapfunzwe nabi baherereye ngaha i Bujumbura babishikiriza. Gushika ubu rero munyemerere tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye, aho turi buze kubabwira nanone ibijanye n'uko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ategerezwa nanone gutangura igikorano nanone muri uyu mwaka, aho nanone bivugwa yuko rero ari uguhera ku igenekerezo rya 2026 kizosorezwa nanone ku igenekerezo rya 30 Kigarama umwaka wa 2023. Ariko abanyagihugu bo mu Cankuzo barashikiriza amajambo akomeye cyane ko umwanya ku mwanya umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arashobora kugirirwa nabi. Ndabibutse yuko rero iyo hibonekeje icuka c'ubugwayi bw'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ngaha mu gihugu cyacu Burundi hacatangura ibijanye no kwibonekeza nanone kubihangaje bitandukanye ko vyo babihejeje gutangaza ikudeta ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu. Rero umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arasabwa kongereza abasirikare kugira ngo ibi vyose bibandanye kandi bigenda neza mu gihe hategerejwe yuko amagara yiwe yoba agira amererwe neza. Ariko rero turafise nanone ikizere yuko umwanya ku mwanya umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arasubirirwa kumererwa neza, nubwo nanone bamwe mu bahinga mu vyerekeranye no gukurikirana amagara yiwe bashikiriza amakuru adahumuriza. Munyemere rero tuze kubigaruka ko muri amakuru akomeye cyane yeje kudushikira. Ndabibutse yuko mu bisi yahera umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yari yahawe nanone ikete na Dr Jules rimwemerera yuko rero umukuru w'igihugu yobaho yidegemvya igihe gishika nanone amasaha 5. Gushika ubu rero ivyo rero bikaba bihejeje gukomera cyane ubwo umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nanone yari yankiye bamwe mu bategetsi bakomakomeye kuja nanone kwivuriza irya nino ku migane y'abakungu yakore, bivanye nuko iyo avuye nga mu gihugu c'u Burundi afashe urugendo yerekeza mu bihugu bibanye canke mu bihugu vy'amakungu yakure hacatangura kumvikana intureka ya kudeta mu gihugu c'u Burundi. Izi rero akaba ari zo mvo zoba zaratumye umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yanka gufata ingingo ikomeye cyane yo kuja nanone mu gihugu c'u Buhindi nkuko yahora abisabwa na Dr Jules umuhinga mu nanone mu vy'amagara y'abantu nkuko yahora akurikirana amagara y'umuhisi nanone umwamikazi Elizabeth mu gihugu c'Ubwongereza. Ndabibutse yuko rero Dr Jules nanone no muhinga mu vyerekeranye no gukurikirana amagara y'abantu ubwo yashikiriza ayo majambo akomeye cyane ku mukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Abanyagihugu rero bayijeje kumviriza iyo nkuru y'umubabaro nanone batanguye gusengera umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ariko nanone ntitwibagire bamwe nanone batewe agashavu n'ivyo umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye abandanya yibonekezamwo na cane vyo kumaramaza abategetsi bakomakomeye. Abo bategetsi rero bo bari bo bahijeje kumukorera intebe ishushe nkuko amasoko yacu ava mu bagendanira umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye avyemeza. Munyemere rero ayo makuru nari twabateguriye tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. Ndababwira ukuri ibiriko biraba ngaha mu gihugu cacu Burundi birateye ubwoba. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nanone Imana ibandanye kandi imugendanire bivanye nuko amagara yiwe aramerewe nabi cane. Inyuma yuko bigaragariye ko hari kwatozwa amafaranga mu banyagihugu no mu bakozi ba leta mu ntara ya Cankuzo yo guterera igikorane c'umuryango w'umukuru w'igihugu kizobera muri iyo ntara kuva ku igenekerezo rya 2026 gushika 30 kuno kwezi kwa Kigarama, abanyagihugu benshi baravyiyamiriza bakabibona nk'ubusuma. Uwo munyagihugu ari hanze y'igihugu abona ko ari ubusuma buriko bukorwa n'umuryango w'umukuru w'igihugu, agahamagarira abarundi bakanka ingingo nk'izo bagashira ingufu hamwe bakiyamiriza umugambwe CNDD-FDD kuko utanezwe abarundi kumutega amatwi. Maze kumva iyi ngingo ihamagarira itegeka abenegihugu bo mu Cankuzo guterera igikorane c'umuryango w'umukuru w'igihugu, cyaguye mu gahundwe twebwe nk'abenegihugu abarundi mugabo turi hanze mu mahanga turiyamirije twivuye inyuma ubu busuma buriko bukorwa n'umuryango w'umukuru w'igihugu baka amafaranga abarundi bakenye batagira ico barya. Ico no kwisarira abarundi nuko iyi ngingo tubwirizwa kuyanka, kubera ko iyi ngingo nimutayanka batuma bari mu kirundi ngo imbeba irya umuhini isotera isuka.
uyu munsi yabatse 10-20 hirya y'ejo bazobatse 100 gushika naho muzogera igihe bategeka ko n'umushahara wanyu muzo murawugabura. Bisaba ko abarundi bashira inguvu hamwe bakiyaniriza umugambwe CNDD-FDD kuko ntunezwa abarundi, yaba uwo mugambwe unezwa abarundi ntiwokwiyumvira gukora ibintu nk'ibi ngo babaka amafaranga bazi ko bikeneye. Ibaza nko muri iyi nta n'igitoro kihari, nta kintu kimwe kihari, nta makara ahari, nta ndya zihari, abarundi bishwe n'inzara. Ugatora batoza vema ngo baterere kugira ngo igikorwa cy'umukuru w'igihugu kandi ku nguvu. Si uwo gusa yagize icyo avuga. Umupfasoni Roza Hakizimana yahoze ari umushingamateka, we ababazwa nuko leta itegura ivyo bikorane igatoza amafaranga abanyagihugu mu gihe ibibazo ari umurengera muri bo. Kuri we ngo birababaje mu gihe na Nyantwaro ku myaka yose imaze ku butegetsi ataco irigera imarira Uburundi. Eka ivyo bikorane ngo ntaco bimaze kuko abantu badasiba kunyuruzwa no kugandagurwa n'iyo ntwaro nyene. Nawe tumutega amatwi. ngo abantu ntibakoteze bagira ibikorane bihiki abanyagihugu bibafasha iki? Umuntu agwaye ashobora kuronka ingene ajya kwivuza, nibyo biheza bikaza bikamutwara kwa muganga. Abantu bagwaye bashika ku bitaro bakabura ikibavura, ibyo bikorane nibyo biza kubavura. Abakozi ba leta birirwa bararira kubera udufaranga ari duke tutagishobora kubatunga ukwezi kose, ibyo bikorane biraza kubafasha. Abasoda birirwa barapfira muri Kongo ngo bagiye ngo gugwana ataco bahembwa, ibyo bikorane birabafasha. Abanyeshure bicara hasi batagira intebe, ibyo bikorane biraza kubafasha. Birateye isoni ntawodondagura amagorwa abanyagihugu b'i Burundi bagowe ngo yashobore kuyashobora. Uriko raba kuva bashika ku butegetsi hagira hahera imyaka 20 n'abarabara rishasha bigeze bagira, nta n'ibya kera rimanyaguritse bashoboye gukora ngo rimara umwaka bidasubiye kumanyuka. Ibyo bikorane vyungurika Burundi ko mbona bitabuza abantu kuko banyuruzwa, ko bitabuza abantu ko bicwa, ko bitabuza abantu ko bapfungirwa ubusa, ko bitabuza abantu ko bapfira mu buhungiro, ko bangazwa. Abandi nabo babona ko abarundi bari bakwiye kwiganzura agacinyizo k'intwaro ya CNDD-FDD mu gukora ibishoboka byose kugira iyo ntwaro ive ku butegetsi. Muri ivyo nyene vyo kwiyamiriza iryo tozwa ry'amafaranga muri ivyo vy'igikorane c'umuryango w'umukuru w'igihugu, mw'ishirahamwe Parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira bashike kw'iterambere rirama, nabo nyene baranegura iyo ngendo. Mw'itangazo bahejeje gusohora uno musi babicishije ku rubuga rwa X, bavuga ko barajwe ishinga n'ingeso y'abategetsi bo hasi biha ububasha bwo gutoza amafaranga mu banyagihugu. Bakavuga ko amategeko y'igihugu atomoye ko atamutegetsi n'umwe arekuriwe gutoza amafaranga abanyagihugu kiretse inzego zibijejwe nka OBR. Muri Parseme bakabandanya bavuga ko bidatahuritse na gato ukuntu buramatari w'intara ya Cankuzo yiha ububasha bwo gutoza amafaranga ngo ni intererano yo guterera amasengesho canke igikorane c'umukuru w'igihugu mu gihe hari amafaranga yategekanijwe na leta muri ivyo bikorane angana n'imiliyoni 300. Muri iryo tangazo Parseme isaba abategetsi bo hejuru kubuza iyo ngendo yo gutoza amafaranga abanyagihugu kuko biri mu vyo kunyuruza itunga ry'igihugu. Ishirahamwe riharanira iyubahirizwa ry'agateka k'abana Sojepaye riratera ivyatsi ububisha buherutse gukorerwa umwana w'umwigeme wo muri quartier Musama, zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura, aho yaturijwe ipasi na mukasi. Muri Sojepaye bakaba bashima ko hari abantu batabariza abandi biciye ku muhora ngurukanabumenyi wa WhatsApp kandi bikagira akamaro. Ku bw'icegera c'umukuru wa Sojepaye, abavyeyi bafise ingeso yo gukorera ivyaha abana ngo bakwiye kumenya ko umwana ari uw'igihugu.
bamwe mu bumvise ivyashikirijwe n'ishirahamwe Sojepaye babona ko ukudahana ivyaha kwibonekeza ku ntwaro ya CNDD FDD ariko gutuma biguma vyiyongera n'abagize ngo barafashwe bagapfungwa umwanya urume rumara ngo naho abarundi rero bonyene bo kwiyunga bagashiraho intwaro ishingiye ku mategeko kandi yubahiriza ubuzima bwa kiremwamuntu. Inkuru twateguriwe na Aline Munezero. Uwo mwana w'umwigeme aherutse guturitswa ipasi na mukase azwi ku izina rya Ani Gracie Rahimbaza yiga mu mwaka wa 5 kuri SF ya kabiri iri muri Musama. Sewe yitwa Ndayikengurutse Gire yubakanye na Kwizera Ivete bakaba baba muri quartier ya Musama zone Kanyosha komine Muha mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru radio haguruka yihabwa n'ababanyi b'uwo muryango amwe muri yo mbere akaba yaranakwiragijwe ku mbuga ngurukana bumenyi amenyesha ko uwo mwigeme yarasanzwe afashwe nabi cyane n'uwo mukase ngo yaramuturubika akamukubita ijoro n'umurango rimwe na rimwe agafatikanya na se bwite w'uwo mwigeme. Ivyo rero vyagiye kuja habona ku munsi wa 4 w'indwi iheze igenekerezo rya 14 Kigarama uyu mwaka 2020.